Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa mbere tariki ya 23 z'ukwa 12. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Iran iravuga ko Tehran itaravugana n'ubutegetsi bushya muri Syria, ariko ko yubaha ubusugire bw'igihugu. Naho Bangladesh yasabye kumugaragara Ubuhinde kohereza uwahoze ari minisitiri w'intebe Sheikh Hasina kuburanishwa mu gihugu ku byaha aregwa. Turajya no mu Rwanda kuganira na Claver Ntoyinkima, umugabo ufite ubuhanga budasanzwe mu kubungabunga inyoni. Mpamagaye inyoni yitwa Yellow Rampant Tinkerbird. Ni inyoni ntoya ariko ifite ijwi rishobora kumvikanira kure. Ikaba ari n'inyoni isubiza byihuse ijwi uyihamagara risa n'iryayo. Niyo mpamvu mpamagaye ukaba ubonye hisiza. Urumva n'izindi zaje rero zimusanga. Hari n'imikino nk'uko bisanzwe buri wa mbere. Ibyo byose n'ibindi bikubiye muri aya makuru ni mu kanya nyuma ko Prime ndi ku magenge abagezaho andi makuru y'ingenzi avugwa ku isi ari muri studio ya BBC i Nairobi. Ibinyamakuru byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bivuga yuko mu guhitamwo umujenama mukuru wa leta mu mategeko akaba n'umushingwamanza wayo Attorney General Matt Gaetz, Donald Trump yarenze ku mategeko yerekeye ibiyayuramutwe no gusambanya utarashikana imyaka y'abakuze kubw'amatohoza y'inamashinga mateka. Ikinyamakuru CBS News kivuga yuko umugwi ujejwe ubuziranenge mu namashinga mateka watoye ko Gaetz yarishe amafaranga abagore batari bake kugira basambane, harimo n'umukobwa w'imyaka 17. Yaraguze kandi arakoresha ibiyayuramutwe bitemewe n'amategeko. Uwo yahoze ari umushinga mateka w'intara ya Floride yatanze imihoho mu kwezi kwa 11 ntaragirizwa ivyaha imbere ya sentare. Donald Trump yari yagenye Gaetz ngo abe umujenama mukuru wa leta mu mategeko, mu nyuma acaramukura mu bo yifuza ko bemezwa. Tukiraho muri Amerika nyine, Perezida wa Amerika Joe Biden yahinduye ibihano byo gupfa ku bari barabikatiwe ku rugero rw'igihugu bose uko ari 40 kiretse 3 bonyene. Aho kwicwa bazomara ubuzima bwabo bwose mu munyororo kandi badashobora guhabwa ikigongo cyo kwidegemvya. Iyo ngingo ishobora gushavuza Donald Trump azoja ku butegetsi mu kwezi kuza. Ni inkuru ya Simon Ponsford mumva mu ijwi rya Robert Patrick Misigaro. Joe Biden yiyamamaje nk'umukuru w'igihugu agwanye igihano cyo gupfa kandi azana itegeko mfata kibanza ryo gukura kw'ico gihano igihe aje ku butegetsi mu 2021. Mu buryo buhushanye, uwo mubanjirije Donald Trump yasubukuye igihano cy'urupfu ku rwego rw'igihugu ubwo nyene agishikira ubutegetsi nyuma y'igihe kingana hafi imyaka 20 ico gihano kidashigwa mu ngiro. President Biden avuga ko ibihano vyo gupfa 37 vyatanzwe ku rwego rw'igihugu ubu bizohindurwa gufungwa burundu, kandi Trump nazoshobora guhindura ico cemezo. President Biden avuga ko yanka n'umutima wiwe wose ibikorwa vy'abicanyi, ngo ariko yakurikije umutima nama wiwe hamwe n'ubunararibonye. Hari 3 bagikorwa ko n'ico gihano. Abo nabo bakaba ari abagabo 3 barasha abantu kivunga mu isengero hamwe no mu sinagoga, hamwe n'uwaturikije igisasu mu ihiganwa ryo kwiruka rya marathon mu mujyi wa Boston. Igihugu cha Bangladesh casavye igihugu c'Ubuhindi kurungika uwahoze ari umushikiranganje wa mbere Sheikh Hasina kugira aje gucirirwa urubanza ku vyaha yagirizwa. Uwo mugore yahungiye mu Buhindi inyuma y'imyerekano y'isinzi ry'abantu yo kwiyamiriza leta mu kwezi k'umunani.
ubushikiranganje bwa Bangladesh bujejwe imigenderanire bwavuze yuko gusaba irungikwa ryiwe vyaciye mu butumwa bw'imigenderanire. Ivyo bihugu bisanzwe bifitaniye amasezerano yo guhanahana ababa baronderwa n'ubutungane. Uwo yahoze ari umushikiranganje wa mbere yomowe aronderwa n'imanza ziharurwa mu mirongo zijanye n'ivyaha bikorewe zina muntu n'ibiturire. Ntaco Madame Hasina yashotse abivuga ko. Aya makuru mwumva na ya BBC. Sentare iruta izindi zose muri Mozambique yemeje insinzi ya Daniel Chapo uwitoje ku izina ry'umugambwe uri ku butegetsi muri ico gihugu mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi kw'icumi. Umukeba wiwe Venancio Mondlane yabaye wa kabiri ariko kure cyane mu majwi, yaranse ibyavuye mu matora avuga ko byabayemwo ubusuma. Ivyo vyatumye haba uruhagarara rwaguyemwo abantu barenga 100 binahagarika ubuzima mu gihugu. Mondlane ubu yagiye mu buhungiro avuga yuko ubuzima bwiwe bugeramiwe. Yari yagabishije ko hazoba imigumuko hamwe sentare itoshira ahashaka. Uruganda rwa kabiri n'urwa gatatu mu gukora imodoka mu Buyapani, Honda na Nissan, zamenyesheje yuko zigiye kuja hamwe, zamaze gushira umukono ku masezerano y'umwumvikano kandi zigategekanya kurangiza ibiganiro vyazo mu kwezi kwa gatandatu. Ni inkuru ya Charles Haviland bumva mu ijwi rya Jean-Claude Mwambutsa. Ni zimwe mu mpinduka zikomeye zibayeho mu nganda zikora imodoka mu gihe cy'imyaka 3 ishize. Uku kwihuza kuzatuma baba ikigo cya gatatu mu bikora imodoka bikomeye inyuma y'igihangange Toyota cyo mu Buyapani na Volkswagen yo mu Budage. Uretse Honda na Nissan, ikindi kigo cyo mu Buyapani cya Mitsubishi nacyo ngo kiri kwiga uko cyakwinjira muri uyu mugambi wo kwihuza, ngo kikaba kizatangaza icyemezo ndakuka mu kwezi gutaha. Intego nkuru y'ikigo gishya ngo izaba ari uguhangana na Tesla y'Abanyamerika ndetse n'inganda zo mu Bushinwa mu rugamba rwo kumaranira isoko ry'imodoka zitwarwa n'amashanyarazi. Kuri ubu ibi bigo by'Ubuyapani biza inyuma y'ibi, ngo baranateganya kandi no guteza imbere ikoranabuhanga ry'imodoka zitwara. Ndangirize ku mushikiranganje wa mbere w'imfata kibanza wa Liban Najib Mikati yasavye leta zunze ubumwe za Amerika n'Ubufaransa kunyarutsa ivanwa ry'ingabo za Israel mu bumanuko bwa Liban. Mikati yagendeye iyo ntara ubwa mbere kuva Israel na Hezbollah bemeranije guhagarika intambara haraheze ukwezi. Hisunzwe ayo masezerano, Hezbollah n'ingabo za Israel bategerezwa kuhava imbere yuko ukwezi kwa mbere guhera, ariko igisirikare ca Israel congeye kugabisha abanyagihugu bahaba kudasubira mu ngo zabo. Cababwiye yuko abazotaha bazoba bishize mu ngorane. Rida. Urakoze Prime ndiko magenge kuri aya makuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera mu Burundi, aho barimyi b'umuceri bo mu kiyaya cya Gihanga mu ntara ya Bubanza bashima ingene imbuto z'iki giterwa basigaye baronswa zimbuka cyane kandi zikarinda n'indwara. Ikindi kibanezeza ngo nuko batagikenera kujya kurondera imbuto mvamahanga nk'uko babikoraga mu myaka ishize, ngo kubera ubushakashatsi bw'izi mbuto rero bakoresha ubu bugirirwa mu Burundi 100% mu kigo cy'abahanga cyitwa IRI. Kuva mu mwaka wa 2009 iki kigo kimaze kugeza ku rubuga ubwoko bw'imbuto bugera ku 8, hakaba hari n'ubundi buri mu nzira. Judas Hundimundi yaganiriye n'aba baririmyi ba Gihanga adutegurira inkuru ikurikira. Abarimyi bo ku mutumba Nyenshanga, zone Buringa, komine Gihanga, intara ya Bubanza bariko barimbura umuceri. Bamwe bose usanga bashasha amahema manini mu murima bakaja barahungururira ku muceri, abandi bawuhura. Uravye ijya nino ubona bariko barashwabura gusa, akuya kabarenze kubera hari izuba ryinshi. Turi mu kiyaya kinini cyane, ntushobora kubona niyo giherera. Jado Bitorimana ni umwe mu bariko barimbura. Aka gaceri kari kamaze iminsi twara gateka ari ngaha mw'ijambo, none ubu rero turejeje turiko turimbura. Imbuto dusanzwe tuyihabwa na Seredeyi ariyo yene imirimo. Muri kano gace abarimyi nka bose ubu mwaka barimye imbuto bita rutete, bavuga ko bayikunda kubera yimbuka cyane. Turiko turaraba nk'umwimbo uyu mwaka dufise uranejereje cyane, namwe nivyo mwibonera. Muri R50 turashobora kuronka imifuko hagati ya 35 cyangwa 40. None murazi yuko umuceri musigaye muri mangaha ubushakashatsi bw'imbuto bukorerwa mu Burundi. Aya hariho ikigo bita IRE bahinguriramwo cyane umuceri bakunze kuba batera ngaha mu mapruderi. Niho bagirira amagizame bakaraba imbuto ishobora kuba mu mapruderi ahiwacu. Nk'akarorero mu mwaka weze twarahomye twarimye umuceri bitwa hybride
twarohombye ko gose tukora kuyunye wavuye muri iri imbuto nziza gose. Hambavu ya Rutete ubundi bwoko bw'umuceri buriko burarimwa cyane mu Burundi harimo ubwitwa Musaruro, Gwiza Umwimbu na Kazosi. Nk'uko bishikirizwa na Felix Habonimana arongoye ikigo SRDI gikurikirana ibijanye n'uburimyi bw'umuceri mu kiyaya Cimbo, ubu bwoko bwose butanga umwimbu ushimishije. Nka Rutete hariho abashobora gushikana itoni 6 ku hegitare, ariko kandi nizo za Musaruro zirashobora kurenza bivana n'ingene ubushobozi bw'umwene gihugu ngene yakurikiranye umurima wiwe neza, agashobora kufumbera ukaronka amazi atangorane n'imbeka mbere agashobora no kubagara atakibazo na kimwe. Ubushakashatsi bw'izi mbuto bukorerwa mu Burundi biciye mu kigo citwa Iri yatanguye gukorera mu Burundi mu mwaka w'2009 ikaba imaze gushira ku rubuga ubwoko bw'imbuto butandukanye. Michel Twizeye ni umushakashatsi muri Iri. Iramaze gushika ku bwoko bushika 19, 8 bukaba mbere buriko buradandazwa ngaha mu gihugu, cyane cyane ngaha mu gisagara ca Bujumbura, bukaba burimwa cyane gose ngaha mu biyaya by'Imbo, mu kiyaya c'Ukumoso na hariya mu za Rumonge za Nyanzarake. Muri ivyo ntikorera gusa ngaha mu kiyaya Cimbo, hariho n'ubundi bwoko bw'imiceri ikorera ubushakashatsi mu ntara za Ngozi cyane cyane kubijanye n'umuceri urinda imbeho. Mu gihe abatari bake mu Burundi bahurumbira umuceri witwa mu Tanzania bakavuga ko uryoha kandi umota cyane, Michel Twizeye avuga ko Iri igiye kubazanira inyishu vuba. Hari ubwoko bubiri buja bwaremewe bugiye gukorerwako, n'ubu bwoko bw'imiceri bita Matipi Super, ni imiceri imota, urabona ni muremure nk'ijya yindi y'Imitanzania. Hari ubwo bwoko bubiri bw'imiceri twibaza yuko buzoshobora gufasha cyane gose bugahagarika cyane bugagabanya umurindi bwo muceri wazuva hanze. Urabona harinda kugenda amafaranga y'agaciro, hanyuma bushoye gukorerwa ngaho urumva iyo bari inyungu nini ya cyane. Inguvu nyinshi ikigo Iri kizishira mu kurondera umuceri w'akanovera wimbuka kandi urinda ingwara mu ntumbero yo kugabanya imbuto mva amahanga. Iki kigo gikorera mu bihugu birenga 10 byo muri Afrika y'ubuseruko, iyo hagati niyo mu bumanuko. Urakoze Judas. Tuve mu Burundi tujye mu Rwanda kuganira na Claveri Ntoyinkima, umugabo ufite ubuhanga budasanzwe bwo kubungabunga inyoni. Ni Ntoyinkima uyobora abamukerarugendo muri parike ya Nyungwe, agaragaza impano ye yo kuganira n'inyoni z'amoko atandukanye kuva akiri muto cyane, ibintu byanamuhesheje igihembo cy'indashyikirwa kizwi nka Tusk Wildlife Ranger Award. Icyo gihembo aherutse kugishyikirizwa n'igikomangoma William cy'Ubwongereza. Umunyamakuru wa BBC Yves Bucyana yaramusuye muri parike ya Nyungwe adutegurira inkuru ikurikira. Ni iyihe nyoni uri guhamagara buriya? Mpamagaye inyoni yitwa Yellow Rumpet Tinkerbird. Ni inyoni ntoya ariko ifite ijwi rishobora kumvikanira kure. Ikaba ari n'inyoni isubiza byihuse ijwi uyihamagarira isa n'iryayo. Niyo mpamvu mpamagaye ukaba ubonye hisiza. Abantu babona Claveri Ntoyinkima nk'uyobora gusa abakerarugendo, ariko inyoni zo zimufata nk'inshuti yazo kuko bashobora kuganira mu rurimi bumvikanamo. Kuganira n'inyoni si ibintu byoroshye. Claveri ntiyigeze abyiga mu ishuri. Narabyigishije kuko nafataga umwanya nkagenda nkajya mu ishyamba jyenyine, inyoni nkayumva nkayikurikirana kugeza amenye inyoni ivuga iryo jwi, nkagerageza kuryigana. Byamfataga igihe kugira ngo nimenye neza ku buryo yumva ari iryayo, ariko nkabigerageza inshuro nyinshi nkabisubiramo kugeza igihe nzarimenya noneho ku buryo inyoni yumva ari iryayo ikanarisubiza. Yavukiye mu nkengero za parike ya Nyungwe. Urukundo rw'ishyamba yarutangiye akiri muto. Aha yanahatangije ibikorwa byo kwigisha urubyiruko no kurukundisha kubungabunga inyoni. Amaze guhugura benshi, ndetse bamwe muri bo nka Nsira Nyirakamenyero bakaba bakora muri parike nk'abayobora ba mukerarugendo. Natangiye ndi muto cyane niga primaire, ntangira kwiga inyoni, atangira kudutoza. Muri uko kunyigisha rero ntago nacitse intege, nanjye nifuje kuzamera nkawe. Kugeza ubu ngubu nanjye ubu ndi kugenda mugenda inyuma intambwe ku yindi.
Ntoyinkima afatwa nk'icyitegererezo mu bikorwa byo kubungabunga ibidukikije muri parike ya Nyungwe. Urukundo rwe rwihariye ku bidukikije rwatanze umusaruro, umuhate wo kurwanya ba rushimusi n'ibindi bikorwa byo kwigisha abatuye mu nkengero za parike byatumye amenyekana ku rwego mpuzamahanga. Yabwiye BBC ko yatunguwe no guhabwa igihembo. Urebye ibijyanye na kiriya gihembo byaje bintunguye, kuko ibyo nakoraga byose nabikoraga nk'akazi kanjye ka buri munsi. Rero iby'igihembo nuko byaje, sinzi uko bayibona, kuko njye nabonaga ari ibisanzwe, ntabwo nari nzi ko bishobora kugera ku rwego nshobora kubihemberwa. Impano ya Ntoyinkima mu gufasha abasura inyoni inabonwa na ba mukerarugendo baturutse impande zose z'isi. Brenda Mitchell aturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndumva ndi umunyamahirwe kuba nayobowe na Claver uyu munsi, kandi namwigiyeho byinshi. Nanyuzwe n'ubuhanga bwe mu kubonera inyoni kure no kumenya izo arizo agendeye gusa ku majwi yazo. Ubuzima bwe bwose yabuhariye kwirirwa mu ishyamba yumva amajwi y'inyoni. Ubwo bunararibonye bwamufashije gukora ubushakashatsi ku nyoni, bwanamuritswe mu gitabo yafatanyije n'izindi mpuguke mu birebana n'inyoni. Yves Bucyana, BBC Gahuzamiryango muri parike ya Nyungwe. Ako kajwi keza k'inyoni mu nkuru ya Yves Bucyana katugejeje ku isaa moya zibura iminota 14 mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio ya BBC London ni saa 10:46. Mu kanya turakomeza amakuru arambuye nyuma y'akaruhuko gato cyane. Ndi Prudence Ngiyumva. Dukomereza amakuru yacu muri Iran, aho Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'iki gihugu ivuga ko Tehran itaravugana n'ubutegetsi bushya muri Syria, ariko ko yubaha ubusugire bw'iki gihugu. Iran yari umuterankunga ukomeye cyane yo n'Uburusiya ku butegetsi bwa Perezida Bashar al-Assad kugeza ahiritswe. Inkuru ya Sebastian Asha mwaragizwaho na Jean-Claude Mwambutsa. Ibikorwa byo kongera kubyutsa umubano na Syria iyobowe n'abategetsi bashya birakomeje. Abategetsi b'ibihugu bitandukanye babisikana mu murwa mukuru Damascus guhura n'umuyobozi mushya Ahmad al-Shara. Ikintu gitangaje kugeza ubu nuko nta mutegetsi uhagarariye Iran wari wahagera. Nta gushidikanya ihirima ry'ubutegetsi bwa Bashar al-Assad ryabaye nko gutsindwa gukomeye kwa Tehran. Umubano ukomeye Iran yari ifitanye na perezida wahiritswe bwari uburyo bukomeye kuri Iran bwo kugira ijambo mu karere. Mu ruhame amagambo ya Iran akomeje kumvikanamo ukwitwararika cyane, abategetsi bavuga gusa ko bizera ko Syria itazagwa mu nzara ziterabwoba. Igihugu cya Iran n'ubutegetsi bwa Assad bakomeje kwigaragaza nk'urukuta rukumira intambara y'imyemerere kwinjira muri Syria. Bamwe mu b'imbere mu gihugu ndetse n'abo hanze bakabibonamo umubano wo kwikunda. Ubutumwa bwahawe uruhushya na Loni muri Haiti bwari bugamije kubamo ibihugu bitandukanye byohereza abasirikare babyo bagera ku 2,500 baturutse mu mihingo y'isi, biyobowe n'igipolisi cya Kenya. Ariko amezi 6 ibyo bitangajwe, abapolisi 400 gusa ba Kenya nibo bagabweyo, kandi ubutumwa nta nkunga ikomeye burahabwa. Umunyamakuru wa BBC Nawari Al-Magafi yamaranye igihe n'inzego z'umutekano za Kenya muri Haiti mbere yo kujyana nazo mu gace kagenzurwa n'amabandi kureba uko byifashe. Inkuru ye ndayibagezaho. Turi kuzenguruka mu murwa mukuru Port-au-Prince wa Haiti. Mu modoka mutamenwa n'amasasu twabonye ingaruka z'imirwano ya buri munsi ku mihanda hagati y'imitwe y'amabandi. Amamodoka yatwitswe, ibifaru byabirinduwe n'imirenge yasahuwe. Aha hantu hahoze ari kamwe mu duce dutuwe cyane mu murwa mukuru, ubu hahindutse nk'umujyi w'itongo. Turi kumwe n'abapolisi ba Kenya bari ku irondo, ariko ntibitinze mbere yo kugabwaho umuriro w'amasasu. Muri metero nke gusa umurambo w'umuntu uri gukongokera rwagati mu muhanda. Haiti ni leta iri hafi gutembagara burundu. Kuzahazwa n'ibiza ndetse n'imiyoborere mibi byiyongera ku bwicanyi bw'amabandi agenzura igice kinini cy'igihugu kandi atera ubwoba abaturage. Ni ibibazo ruturo bihangayikishije igihugu. Hari udutsiko tw'amabandi 100 dukorera Port-au-Prince. Tugiye guhura n'umuyobozi wa kamwe mu dutsiko tunini
Renere Destina wihimba T Lapli ategeka abagabo barenga 1,000. Itsinda rye ry'amabandi rizwi nka Grand Lavine rimenyereweho ubugome bwo gufata bunyago. Ndashaka kukubaza ku ngimbi zose zigusanga zizanwa n'iki? Tilapli niyo barihira amafaranga y'ishure y'umwaka wose. Nanje nigenda babuza kwicwa n'inzara. Leta ntakazitanga. Ni igihugu kitagiramwo ibikorwa na bimwe by'ubutunzi. N'amashuri biravye ni nk'uko atagikora. Muri make ni igihugu kabaye. Hagati aho Komanda Godfrey Otunge afite icyizere kabone nubwo hari imbogamizi nyinshi. Ubu tuvugana abaturage baravuga ko bifuza ko itsinda ryacu ryakwagura rikagira no mu tundi duce kuhabungabunga umutekano. Abaturage barishimye. Mu mezi 6 ashize waje hano uri kumwe n'abapolisi 400. Mwasezeranyijwe guhabwa abandi 2,500. Amezi 6 arashize nta numwe uraza. Kubera iki? Nakubwira ko MSS ari ubutumwa budasanzwe. Nta handi bwabayeho ku isi yose. Ni ubwa mbere bubayeho. Kandi ikintu gishya cyose kizana n'ingorane kandi tugomba kubyemera. Perezida wanjye watowe na perezida wa Kenya bijeje ko bagiye kohereza muri Haiti abapolisi 1,000. Ariko bagombaga kuba baraje mu kwezi kwa 11 none ntibaraza. Vuba cyane mbere yuko ukwa 12 kurangira. Ikibazo ni inzira bigomba kunyuramo. Ku bitaro Rukumbi bigekora i Port-au-Prince twahahuriye na Venda. Yanze kujyana umwana we w'umukobwa w'imyaka 2 ku bitaro atinya urugomo ruri ku mihanda. Asenga yizera ko ntarirarenga ku gihugu cye. Ndifuza ko abana banjye barya umugati nubwo giye ntawurya. Ndifuza ko umwana wanjye yitabwaho bikwiye. Sinshaka kumubura. Twashatse kuvugana na guverinoma ya Haiti ariko ntiyemeye kuduha ikiganiro. Inzego zishinzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu n'imiryango mpuzamahanga myinshi biri gusaba Loni guhindura ubutumwa bw'abapolisi ba Kenya bukaba ibikorwa byuzuye byo kubungabunga amahoro mu gihugu. Ariko ibi byasaba andi mafaranga ndetse n'ibindi bikoresho. Cyakora ibihe by'urwego rwa politike rudashinga mu byumweru bike bishize byatanze ubundi bwicanyi burenze urugero rusanzwe. Ibintu byatumye abandi bantu 50,000 batingo zabo. Kandi rero biragoye kubona aho bizagarukira. Nkuru ya Naware Al-Magafi. Tujye muri Bangladesh yamaze gusaba ko mugaragaro Buhinde kohereza uwahoze ari minisitiri w'intebe w'igihugu Sheikh Hasina kuburanishwa muri Bangladesh. Madamu Hasina yahungiye mu Buhinde nyuma y'imyigaragambyo ikaze yamaganaga guverinoma mu kwezi kwa 8. Inkuru ya Ambarasani Ethirajan muragizweho na Yvette Kabatesi. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Bangladesh yatangaje ko kohereza Madamu Hasina byasabwe mu butumwa bwa diplomasi. Minisitiri w'intebe wirukanywe ku butegetsi araregwa ibyaha byinshi bifitanye isano n'ibyibasira inyoko muntu ndetse no kunyereza umutungo yakoze akiri ku butegetsi yamazeho imyaka 15. Madamu Hasina wakomeje guhakana ibyo birego kuri ubu nta kintu yahise atangaza. Ubwo yari minisitiri w'intebe yubatse umubano wa hafi n'Ubuhinde. Ibihugu byombi bifitanye amasezerano yo kohererezanya abashakishwa n'ubutabera, ariko impuguke mu mategeko zivuga ko Ubuhinde bushobora kwanga kohereza uwo mugore mu gihe bwasanga ibyo birego bifitanye isano na politike cyangwa se bidakozwe mu buryo buboneye. Ubuhinde bushobora kwisanga nta mahitamo bufite kuko impamvu zose zatuma butohereza uwo mugore byasa nko kurenga ku mategeko ya diplomasi, bikaba byarushaho kuzana agatotsi mu mubano w'ibyo bihugu byombi. Mu kiganiro nacyo kuri wa kabiri twabateguriye. Nawe urabizi iyo byegereje muri iyi minsi mikuru akazi kaba ari kenshi cyane. Ko ngukumbuye? Nanjye ndagukumbuye pe. Ahubwo se waragiye? Byahise shu. Gufata ibiruhuko iwanyu. Cyane arabyihoreye ntaho nagiye. Uzarira Noheli n'ubunani n'aha Nyarurembo se? Niwo mwanzuro nafashe. Nibyo. Ngira ngo urumva ko ubu mpari wese. Yego rwose. Kandi mpari ku bwawe sheri. Koko se? Ni 12:45 kuri BBC.
Sango nejo rero ni BBC gahuza miryango umva n'ukundi ushobora kumva ibiganiro bya BBC unyuze kuri WhatsApp. Samirana radio yacu dukunda cyane. Ubu ushobora gutangira gukurikira kuri WhatsApp yawe amakuru yo ku rubuga rwacu rwa internet bbcgahuza.com akimara gutangazwa. Kugira ngo yagereho fungura WhatsApp yawe ujye handitse mu cyongereza updates hasi ibumoso maze ujye hejuru mu ishakiro wandikemo BBC News Gahuza hanyuma kandi ahanditse mu cyongereza follow. BBC Gahuza miryango. Ijambo Ndehe Yves Bucyana mu mikino. Imikino kuri BBC Gahuza miryango. Umugoroba mwiza mwese abateze amatwi BBC ay'imikino uyu munsi ndayahera mu mikino y'igikombe cya Afrika ku bakinnyi bakina muri shampiyona z'imbere mu gihugu CHAN mu magambo ahinnye. Imikino iracyari mu cyiciro cy'amajonjora. U Rwanda ikipe y'igihugu Amavubi yari muri Sudani y'Epfo ejo ku cyumweru yakubiswe na Sudani y'Epfo ibitego 3-2 mu makipe yo mu karere, kandi u Burundi bugomba guhura na Uganda inshuro ebyiri. Umukino wa mbere uzaba tariki 26 z'uku kwezi ndetse no ku itariki 29 habe umukino wo kwishyura. Imikino yombi ikazabera ku kibuga cya Nakivubo muri Uganda. Ku mugabane w'Uburayi mu Bwongereza amakipe y'i Manchester akomeje kwitwara nabi. City kuwa gatandatu yongeye gutsindwa ubwo yasuraga Aston Villa ku kibuga cya Villa Park. Manchester City yakubiswe 2-1. Umutoza Pep Guardiola bisa nkaho ataramenya neza aho imvura iri kumunyagira iri guturuka, akavuga ko rwose atarabona igisubizo cy'ikibazo abakinnyi be bafite. Ku rundi ruhande Mukeba United nawe ntiyorohewe ejo ku cyumweru yanyagiwe na Bournemouth i Old Trafford imvura y'ibitego 3-0. Umutoza mushya Ruben Amorim avuga ko ibintu bigikomeye kuko abakinnyi ba United benshi batarumva inyigisho ze. Abafana ba United umukino urangiye bahaye inkwenene abakinnyi babagaya ubushobozi buke hafi ya ntabwo bakomeje kugaragaza mu kibuga mu gihe iyo kipe yazamuye igiciro cya tike yo kwinjiraho i Old Trafford. United ikomeje kugorwa cyane n'imipira y'imiterekano iterwa mu izamu ryayo set pieces kuko imaze gutsindwa ibitego 17 byose biturutse kuri iyo mipira kuva shampiyona yatangira. Imikino yo ku munsi w'ejo yashojwe na Liverpool yarambitse Tottenham hasi ihondagura ibitego 6-3 ku kibuga cya Tottenham Hotspur. Mbere yaho gato Chelsea yari yatsikiye kwa Everton inganya 0-0. Naho kuwa gatandatu Arsenal yakiniraga hanze kwa Crystal Palace ivanamo umwuka itsibuye ibitego 5-1. ni mu gihe Newcastle yatsinze Ipswich Town ibitego 4-0. Hagati aho kandi amakuru aturuka mu ikipe ya Arsenal aravuga ko rutahizamu wa Arsenal Bukayo Saka azamara ibyumweru byinshi hanze y'ikibuga kubera imvune yakuye muri uwo mukino wabahuje na Crystal Palace. Kubura Saka bishobora kuba igihombo gikomeye cyane ku ikipe ya Arsenal muri iyi minsi y'impera z'umwaka kubera imikino myinshi iteganyijwe gukinwa mu gihe gito. Saka w'imyaka 23 yaramaze gutsindira Arsenal ibitego 9 ndetse atanga imipira 13 yose yabyaye ibitego mu mikino 24 y'amarushanwa atandukanye. Ahandi ku mugabane w'Uburayi muri Espagne ikipe ya Barcelona impera z'icyumweru zigisize ku mwanya wa gatatu nyuma yo gukubitwa na Atletico Madrid 2-1. Atletico yahise ifata umwanya wa mbere ndetse ejo ku cyumweru ikipe ya Real Madrid itsindira umwanya wa kabiri imaze gutsinda FC Sevilla ibitego 4-2. Aha ni naho nsoreje ay'imikino nari nabateguriye. Gendi Yves Bucyana. BBC Gahuza miryango muri Afrika no kwisi yose. Urakoze Yves Bucyana gushimira ko ari amakuru y'imikino. Ni nawe uri kutusingiriza umusozo w'amagakuru yacu yo kuri uyu wa mbere. Gusa mbere kuva muri studio bari bwo gitangirana natwe wamenye ko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran ivuga ko Tehran itaravugana n'ubutegetsi bushya muri Syria ariko ko ngo yubaha ubusugire bw'igihugu. Naho Bangladesh ikaba yasabye ku mugaragaro Ubuhinde kohereza uwahoze ari minisitiri w'intebe Sheikh Hasina
kuburanishwa mu gihugu ku byaha aregwa. Aya makuru ushobora kongera ugasanga kuri bbcgahuza.com. twari dufashijwe na Derek Clark ku buhanga bw'ibyuma, agenda Prudence Nyuba wakoze guhitamo BBC Gahuza Miryango. Uraraharyana na ejo. Thank you.